Bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mwa kino kiganiro cacu. Turacari igenekezo rya gatanu kwezi no kuri 11 umwaka n'ibihumbi 2025. Ngende ndamutsa badukurikirana aho baherereye hose mu mpande zine zigize isi. Nkuko bisanzwe cyangwa nkuko mubibona nyuma ya kamera mwanyumvise, ariko imbere ya kamera tumusanguzi tugiye kubana mu kuyagana cyane ibiri ku mirongo y'urugamba. Turaza kwisunga cyane muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hari byinshi biriko birahavugwa, nivyo tuje kugira ngo dushobore gusisangura mu buryo bwimbitse nkuko twama tubibakorera. Ariko imbere ko tutangura vyose, reka ntangure ndamutse musisanguzi, nizere kumeze neza. Yego cyane bwana journaliste, je ndakomeye ndashimana. Nawe ndumva kagiripe kariko karagabanuka okay. Musisanguzi mwanza nawe simfisa makuru yose afite 3 jours mani murewe ntari karacamwo kumbure nimba yagitwazo cha telefone akaza kumva abona uko kino kiganiro aze kutuyagishira mukumbure nuko urakoze cyane mu musisanguzi. Ariko je singomba kwica hirya no hino cyane ngo guca mu Kamenge ngiye mu Kanyosha, ariko n'ibintu biko birabonekana cyane musisanguzi. Be wabonye yuko abanyamurenge bihaye amabarabara biyamiriza igihugu, abasikare b'u Burundi ntibiyamiriza Wazalendo, ntibiyamiriza na FARDC. Uno munsi ko bari yamiriza igisikare cy'u Burundi FDNB. Ndazi wabikurikiranye, wumvise biyamiriza igisikare cy'u Burundi ngo kubera iki kiriko kirabakorera ihonyabwoko, niko bariko baravuga, kandi kibicisha inzara. Abana babo babwaye bwashi korera zirabarembeje. Ushobora kutubwira uko washoboye kwakira ino nkuru bwana musisanguzi? Urakoze cyane bwana journaliste. Ndagomba mu by'ukuri ngira ico mvuze, kubera ko natangiye kubona amafoto ku munsi wejo aho abakecuru abatama n'abatama bangana mama wanje nabonye bafashe amapancarte yanditse muri rw'igifaransa. Ndavuga ati none bana mu by'ukuri iki gifaransa kingana nuko abandi bo bacanditse, harimo n'icongereza harimo abarafite icongereza yari mikangara abanyeshuri. Hamana abakecuru bangana mama wanje bo muri Minembwe iki gifaransa nibo mu by'ukuri bacanditse. Sinari nzi rero yuko bibandanya. Uyu munsi none nazindutse mbona ama video atandukanye bari mu myigaragambyo. Bijya nibyo nitaje myigaragambyo, bari muri manifestation pacifique cyane ko nta bintu bangirije, nta bintu bononye. Bari bafite amapancarte mwibarabara ari benshi mu by'ukuri, bagenda amapancarte yabo yanditse ko biyamirije igisirikare cy'u Burundi. Hari n'ikiganiro nakurikiranye bakoze ku gitangazamakuru kiraho, aho bavuze ngo igisirikare cy'u Burundi ngo cadukoreye ihonyabwoko mu Gatumba, none ngo cadusanze muri Kongo iwacu twicirayo n'amajambo menshi atandukanye. Bwana journaliste, d'abord ndagomba mvuge ko bajya abantu bari mu mikino batazi, bari mu butamenya. Nzi neza ko kazoza izo batera kuzokwicuza bijya bintu bariko barakora. Ikintu cyane noherako hama ikindi naco no bandana n'igiki. Bwana journaliste, ndahamya mu by'ukuri yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bwa Kongo ngo cice abanyamurenge, nta nico bapfa. Ibi ndabihamya kabisa. Ndabihamya. Uwo mpaririza acanyereka amafoto y'abantu igisirikare cy'u Burundi cice ajya ku butaka bwa Kongo, ntabo. Kimwe gusa ibi byabaye tuvyite manipulation bwana journaliste. Sivyo, tuvyite manipulation. Ku munsi wejo twakoze ibiganiro twerekana neza yuko igisirikare cy'u Burundi cahaye abagwanyi batwigwaneho imisi 10 kugira ngo ubukeneye amahoro azobe yiripotinze ku birindiro vya FARDC. Imisi 10 terahera hari hamaze kuripotinga abasirikare bagira ku majana 5. Narabivuze batwigwaneho, mugabo harimwo n'aba M23. Ku munsi ugira 10 hari ripotinze abandi bagera kuri 86 kongera ko abandi 13 bo muri Rugenzi. Urumva ko akamo tuvuye ko bari bakitabiriye cyane. Inyuma yo misi 10 rero twaciye rutanga kubona abene gihugu noneho baje kuyamiriza igisirikare cy'u Burundi. Umuntu ari baza ati none mu by'ukuri nabene gihugu
bagize iyo initiative kugira ngo biyamirize igisirikare cy'u Burundi. Ikintu cya mbere ngiye kuvuga ni iki: hano muri Afrika y'ibiyaga binini, muri East Africa, sivyo, nibaza yuko igihugu kibitsa abanyamurenge benshi nk'impunzi, zaba ziri mu nkambi, zaba impunzi urbaine, c'est bel et bien le Burundi cyane gose. Kandi impunzi z'abanyamurenge ziri mu Burundi ndemeza ko zibayeho neza gusumba iziri mu Rwanda n'iziri muri Kenya, kuko hano na benshi abari mu makambi yino mu Burundi y'impunzi abenshi baje bava mu Rwanda. Umva mu Rwanda abenshi baje bava mu Rwanda sempre. Aha rero ngiye kuvuga iki: ubu koko FDNB yokenera gukoraho nyabwoko by'abanyamurenge kaza guhiga abo ikabasanga ijya mu misozi bibatwara ama déplacement uburyo n'ibikitusa twuzanye abanyamurenge ngaha mu Burundi? Wapi kabisa. Ibiro nimwe navuga ati ni manipulation. Twigwaneho yabonye ko iri ku musozo. Yabonye ko vraiment mu byukuri abahungu bo kwa Ntare bariye Karungu batayoroheje. Mbugo babandi agaca kambaye inzogera kagiye ku ruhigi. Baravuga bati turavye ibyo badukoreye nk'imponjo mu minsi iheze, tukaraba ibyo badukoreye ejo hahise muri Mikenge, za Rugezi, za Birarombiri, turabona yuko akacu kaciye. Reka ahubwo dushire pression ku bene gihugu aba aribo badufasha iyi ntambara, sino twebwe nk'abasirikare twananiwe. Ndagomba kumenyesha bwana journaliste yuko nubwo bano bene gihugu bari mwibarabara sibo babitwayeyo. Wapi? Nta munyeshure yari kwemera kuva mu mashuri ngaje kwigaragambya yamiriza FDNB. Wapi? Mu gihe cagihe bari bagwaye kwasha, cagihe bari barembejwe na Kagame abicishije kuri Red Tabara, cagihe bari babayeho nabi, FDNB niyo yabazanira imiti, FDNB niyo yabazanira umusururu cyane gose, FDNB niyo yaje kubarindira umutekano. Bigenze gute uyu munsi FDNB ize kubakora ko genocide? Ya yindi bakomeretse niyo yabavura, ya yindi yabazanira umusururu bagwaye zakwasha. Birasize ubwenge ku muntu atabyinjira ibwina byo mucanga byo bati no ibintu nibiki. Abantu twababonye mu minsi heza bavuga bati ni harambe FDNB. Uyu munsi baje ngo FDNB turiyamira jonye bwo kigira tugirako. Ariko tubandanye dutera tuje imbere. Byinshi nabonye ko yavuze mu kiganiro wakoze. Muganda ndabisubiramo nta kibazo. Nakaramajambo byo hasubiwemo cyane. Wewe bazoba bari kubera kugira kwihonya bwoko, bari ko barakwica rubuzo, umwanya wo kwambara agashati kagoroye kisigutuvuta n'agapantaro kwisigutuvuta, ugahagarara imbere akamani ivyapa, wo kurahe? Wapi? Ko wo buri kurahunga utemaguza wiruka. Tujya tuvugana ukuri, twerekana ibintu tubishira wazi, dushiramwo n'ubwe, tunareka na fanatisme. Wowe uri kurakorerwa ihonya bwoko, uburi mu bihuru wiruka. C'est ça. Uwo azi yuko bagira bamwica ashobora guhagarara uri kimuga musesangutse urirukangisha kumwe. None izo nguvu zikura he? Wowe uzi ko bariko baragwiga bakwica inguvu zo kuza imbere ya kamera ngo ndiyamirije kana kagomba kunyica, wowe zikura he? Ntazo kabisa. Nibareke rero kujijisha, nibareke gukwepa ikibazo nabo nyine barakizi, nibareke kurusha bamwe n'abandi ukuri kw'ibihari nta muntu atakuzi. Twigwaneho yabonye yuko itagishoboye kuzibira inguvu z'igisirikare cy'u Burundi. Bamaze kubibona. Ndayite periode de grâce babahaye yarabaheraye. Ubu hasigaye ko hagira iki babitorera. Bacera batanga kugira iki ku exposa abene gihugu. Burya ngomba kubwira ibanga wowe utazi journaliste kumbure, sinabyumvise mu kiganiro washikirije kumbure bamwe n'abandi baryumva. Ejo n'uyu munsi berekanya bene gihugu bariko biyamiriza
igisirikare cy'u Burundi kandi mu by'ukuri ni benshi twabonye ajya amavideo ni benshi kumbura batarabona bari mu groupe ya WhatsApp yacu turaza kuyabahereza ego uzi ko bashobora guca babararamwe babica kugira baronke proof apana proof yikise iyi twigwaneho na Red Tabara bashobora guca baragandagura bajya bene gihugu kugira ngo bace bavuga bati bamye biyamiriza FDNB none FDNB yagize ishavura byinshi bakorera iyi mikenyuro yabo turayizi iyi mikino yabo turayizi bamaze kubikora kuva kera ego niyo mpamvu nkunda kuvuga nta munyamurenge ari muri twigwaneho yokunda umunyamurenge mwe wabo gusumba umurundi wapi ngira ngo ari umusinaka ka video umunyamurenge umuhumura akavuga ati havuye Imana yaturemye twebwe abanyamurenge ubundi muntu agira kabira dukunda ku isi sebere byo murundi ego arana bidemontra abarundi nta mutima w'amacakubiri dufise wapi abarundi nta mutima w'ugwanko dufise nta mutima wa jalousie dufise sinzi impamvu ababene wacu batagomba kubitahura sinzi impamvu nuko musasanguzi ariko tiko turaba bino bintu wewe wibaza ko vyaje bivahe nike kintu cyo kiratuma reba nyamurenge bariko baragira inyifato nkiyi bana Jonathan nabivuze nungu manda bisubiremo kandi mbabarire ince nitizururiro butandukanye kugira ngo abantu bamwe n'abandi babitahure sivyo iyi system yo kugwanisha bene gihugu turayizi cyane gose aho abagwanyi bafata bene gihugu anotage bakabangira yuko bahunga abagwanyi bari mu gace runaka ntibemera ko bene gihugu bahava kubera yuko inguvu z'umurobere n'umwene gihugu ko ni amuvomera amazi ni wamusenyera ni wamuhakajumbu tusa sivyo rero iyi twigwaneho yamaze kubona yuko iri detashe n'umwene gihugu sivyo nsubiye inyuma gato ngira ngo mwarumva amajambo yo kwihararanga na nubu baravuga ego berekana yuko ngo amadubu yabo ngo yanetralije ingabo za FDNB cyane gose na mayimayi nwabishe ku rugero rutagira kurungana ngo benshi babafashe mpiri ego matekwa none mu by'ukuri aba bantu bariko batuma bene gihugu kwigaragambya turamije bakanaka hari nguvu za gisirikare bafise wapi kabisa yaba bazifise ayo mabarabara bavuga ko FDNB yazibi ariko bakayazibura nico kibazo abantu rero ni nguvu za gisirikare zabaheranye ntazo bagifise ntazo ubu rero bakeneye iki ko abene gihugu aribo batanga ko ibitambo no bashira imbere ababene gihugu bavuga ngo FDNB bicishije inzara hari soko nimwe yugeze bumva vuga bwana journalist nta soko nimwe iyi FDNB yashizeho amabariyeri mu nzira yo gukingira bajya bene gihugu nyene bajya nyene banka yuko abagwanyi bavuye bakaguma binjira mu mihana y'abantu ego ajya amabariyeri abafasha juste kugira ngo basire sécurité totale y'abene gihugu harimo na gihugu yafashwe yagiye ku isoko nta numwe hari uwo basi tuntu yagiye gushora nta numwe mugabo koreza manipulation zaba batwigwaneho abene gihugu babimplice muri zintambara bwana journalist ndagomba kubwira ikintu kimwe bamaze kubona yuko imigambi yabo yamaze gusenywa yaraburijwemo sivyo uku kuburizwamo kw'imigambi yabo niko kuriko kurabatuma bahindagura amakarata bariko barakina batanguriye muri Nord Kivu Nord Kivu umengira boroheye bakorokera muri Sud Kivu Sud Kivu ibabereye ibamba kandi Nord Kivu burya ntabwo ishamba rikiri ryarindi nkikirigero byaramaze guhinduka niyo mpamvu utangiye kubona rero batangiye gukinisha abene gihugu muri izi ntambara mu by'ukuri bwana journalist ngomba kubwire yuko aba batwigwaneho nibo ba Red Tabara ni nabo ba M23 ni nabo ba RDF sivyo aba systeme zabo donc bashinga imizi mu bene gihugu bababesha ko babakunda mugabo nayo shwi buriya urazi abene gihugu bariko barapfa muri Minembwe bishwe na twigwaneho bazira ngo bahaye amazi abarundi bazira ngo ntibabashira ibijumbu bazira ngo ntibatanze amaravita yabo ni benshi cyo ni gikorona
nakujya kuntu bagiye mu mabarabara urazi yuko ari abanyagihugu bararabishwe kubera ko batagiye mu mabarabara buriya baja mu mabarabara ku nguvu waruze ngo ni volonté henzi yuko biba bibari negatif ari ya madubu nyene negatif uri dubu utari dubu ntiwibuka muri Goma yuko bacinjira muri bijya bisagara umwana w'igihugu atajya kwibarabara ngo baramutse bamwica zari ntambara ibintu byibuka iranedomeme muri za Minembwe bagize amasensibilisation partout amashuri barugara mutegeza kuja mu ibarabara mudufashe kwiyamiriza abasirikare b'u Burundi ibikorwa byose nta bagiye mu mirima bose bagiye mu mabarabara kwitegeko apana volonté kwitegeko none ubu bukoroni bwana journaliste tuzova mu ryari ubu bukoroni tuzova mu ryari biragoye sometimes usanga twe twikoroni iyi ni colonisation kubera yuko babona kare bafite ijambo hajya hano umwana w'igihugu bategetse ibintu ntagikore aramenya ko mu ijoro bamuzira batamwishe bamusigara intere aho naho batamunyaza urukomba amazi ni colonisation ikibandanya rero mweshe zami africain ni muze mu by'ukuri twigobotore mu byara byayo madayimoni n'amademo n'amashitani twigobotore mu byara byabo tubereke yuko twamaze kumenya imikino yabo abandi muri babandi biruka inyuma y'inka terabungere bakenye kuzibaga bazige yes nukuvuga berekana yuko bakunda bene gihugu nivyo berekana mugabo nta neza bifuriza abene gihugu bakenera ko abene gihugu babafasha gushika ku nyungu zabo bamaze kuzishikako umwene gihugu amutera akagera aba rero tugomba gukora ibishoboka byose tubiyamirize tubagwanye twivuye inyuma kuko nitwaguma tureze amaboko tuzokwisanga twasubiye kuri rwa rugero rw'aho batwambika ikamba mu izosi nuko Bwana Musanguzi urakoze cyane gusobanuro uduhaye ariko dukurikije amajambo bagiranya murenge bakoresha mu gukoresha ziya manifestation za mu gutembera amabarabara bavuga ko bariko bariyambaza ama communauté internationale ajya mashirame mu bihugu vya Burayi kumbure nabo barashobora kugumva hajya karuru bakagira reaction mbega mu gihe boca afatiye gukura ingabo z'u Burundi muri bigiye ibanza ubona bizoroha bande bafite izo ngingo ayo ma communauté internationale nyene bwana journaliste nkomeza kubivuga mugabo sindwa no kubisubiramo mu mwaka weze mu Buganda harabaye manifestation yo kwiyamiza Museveni yavyaye iki barabarasha bari mwibarabara abandi n'ubu baracafunzwe kandi iyo communauté internationale nakimegeze ivuga anakim uwo tangara rero wumvise muri Minembwe iyo communauté internationale icihaguruka ati abarundi twabonye ibi nibi ata muntu barashe ata numwe bishe ata numwe banyuruje ukabona iyo communauté internationale hagurutse kubera iki nugutahura ko ibi byose biri ko biraba mu karere k'ibiyaga binini uku kuntu baguma batubuza amahoro batuma twamana intekera ku mutwe seberebye izo communauté internationale ibyo bisonga ngo ni bihugu rutura nibo babiri inyuma cyane bakoresheje abo bakozi babo aha rero ntibize bigutangaze wumvise ngo barahagurutse mugabo ndakumenyeshe yuko nta ngabo z'u Burundi ziriko zirava ku butaka bwa Kongo atari leta ya Kongo ibisabye naone ese kubera iki basibiyamirije ingabo z'u Burundi batatatse FARDC zo kubatabara wapi bashaka M23 c'est ça aho rero niho bariko baranihendera still bagifise M23 mu mitwe yabo yuko ari gomba kubatabara ntibazopfa bahuje na leta yabo kandi leta yabo niyo yatumiye igisirikare cy'uburundi muri Kongo ariko bwana Musanguzi sinzi ugerageje kuraba bajya abantu ivyo bavuga n'ivyo bariko barasaba byari bitandukanye cyane wamengo ni ibintu babateragiyemo sinzi ko haravya amavideo burya umuntu ikintu kimuvamwo hari ukuntu ashobora kureactinga ukavuga ati ikintu aho cyose cyaramubabaye bwana journaliste muga byaboneka ko umengo baraba briefing utarushe duhere ngaho je sishobora kuba ngomba kukwica wewe uzi ko ndagufasha ndakwica hama ngo utabaza amakungu uri kuratwenga nikiba uri wa wundi nimbe basogira amahego yo kuranka
ayo mahirwe yo kujya imbere ya kamera wotanga niyo interview marira yakurenze cyane go uri kuri wikumbagaza uvuga ati sikaje iminota aba bene wacu rero babandikiye ibintu ati wowe uzovuga ibi nawe uzovuga ibi barabacapira n'impapuro ko bajye bakecuru bafite ibya bintu nizeye ko batazi no kubisoma byawapi happy kabisa so bivuze ngo rero bwana journaliste mu byukuri abanyafrika turakwiye kujijuka abanyafrika turakwiye kubona iyo isi rikiragana ndakunze kubivuga muri buno buryo abazungu amastoke y'ubutare batwivye yarabaheranye ntibabona uburyo bashobora gusura kandi kutwiba bataducanishijemwo izi ntambara muri ko murabona nta kindi zigamije bwana journaliste bakene kugaruka kandi kudusahura ubutunzi kama bwacu hano Rwanda karorero muri Nigeria Trump byari yavuze ngo ntagomba kuguma reza amaboko ariko arabona abakirisu muri Nigeria bariko baricwa ariko se abariko barapfa muri Kongo sabantu sawakirisu abana ba Tanzania bariko baragandagurwa sabantu ubwo rukundo agiye gukunda abakirisu muri Nigeria gusiba muri Kongo n'Nyabaki ibi donc ahana Nigeria wumve ko yagize iki yamaze gushika ku ikarata y'ibihugu bigomba bije muri bahigemo ivyunguka urumva na Nigeria yamaze gushika ku rutonde donc turakwiye mu byukuri abanyafrika kwigobotora mu vyara by'amadayimoni tumenye tubone ivyo baturondera tureke kuguma tureza amaboko ikibazo dufise ibi bihugu by'abanyafrika bibona yuko biri mu gahengo birareza amaboko biriko birareka ibihugu bigenzi byabyo bigatabagurika bakibagira yuko rurisha manda ruraririye mu kike no kuvuga intambara iva muri kijya gihugu isatira ibi nkunze kwerekana bwa journalist zubirabe abantu tujye mu buzima bw'inko mu gatoya abantu umenga ntabwo bitayeho cyane by'Imana nibo umenga babayeho neza gusumba abakiriso sinzi kurabibona bari amahoro cyane asuku y'amahoro nagupanika none bajya satana barondera kwiki karabiyo niyo batakumwanya nta mwanya batako irana domeme rero nk'ibi bihugu novuga biriko biri mu kwaha Rwanda Uganda Kenya bajya none intambara wabo irondera yiki ko abateza intambara bakorera bajya nabakozi babateza intambara none intambara yabo yoza gute wapi ntibikunda intambara iza ahantu hari igihugu kiriko kiraronderera abene gihugu bacu bwigenge bajya nta bwigenge bafise none intambara yoja gute k'intambara izi tuko turagwana zirondera kutwambura ubwigenge nivyo rero abanyafrika duhumuka amaso wowe ni muri mu gihugu ubona gitekanye ntiwigire sindabibazwa nuruhigi kuri Afrika yose cyane gose bakeneye ko badusubiza kuba abaja babo nta kindi tubaha amagi n'amaso nta bindi nivyo babironderera nuko bwana musanguzi mu kurangiza kino kiganiro cacu kumbure hariho abenshi babumva ibijanye n'izi ntambara bakumva ko yuko umengo abanyamurenge bariko bararenganwa ndetse akaba n'abandi banyamurenge bama babona ko bariko bararenganwa ariko mugabo hari igitambara kibari ku maso batarabasha gusigurirwa byinshi kubijanye n'imipango yaba bariko barabakoresha akajambo kamwe canke utujambo tubiri duhite turangiza ikiganiro bwana journalist cyambere nuko hariho abanyamurenge bazi ukuri bazi neza ukuri kw'ibiriko biraba sivyo nifasha karero ka Pacifique Masunzu Pacifique Masunzu abanyamurenge baba ndabite gute bibitazi babona ko ari umuntu mubi cyane gose ariko arabageseza yamenje ku bwoko bwabo ariko arabwica mugaba abanyamurenge bazi ibyo barimwo barihorera Pacifique Masunzu ntaco bavuga ko barihorera kuko bari bazi yuko bariko barakorana mu buryo buri indirect ibi rero nibyo shaka kabene gihugu abanyamurenge batahura bamenya tanke batarerevuka uyu Pacifique Masunzu bahama bazira niwe ariko arababera icyuma c'est ça no musa ariko arajya umunyororo ku bwabo tanke rero abanyamurenge bene wacu bagifuse ibitambara bibafuse ku maso
biracabagoye cyane gose buriya nta kintu kibabaje nko guha agaciro umwasi wawe umukunzi wawe akaba ari ufata nk'umwasi buriya ntibazi yuko babitse agashambara mu mpuzu abanye nabo nibo mu minsi heze bakoma induru Leta Itabara yatwiciye abacu yatumaze ku inka zacu mugabo umwana wabo mwiza ni Leta Itabara umwe yabamerera nabi ndumva rero journaliste ntovuga byinshi nabivuze mugabo abanyamurenge bari bakwiye kurengera ingengabitekerezo bafise bari bakwiye kumenya ukuri kw'ibiriko birababako abatakozi bakubaza bakuzi yes nuko kandi ndagushimire cyane ndagushimira nje bwana journaliste ceshimira cyane n'abantu bose twanyuma kino kiganiro nizera yuko ari kiganiro kiri très intéressant ushobora kuza muri commentaire ugashiramwo igitekerezo cyangwa cyangwa ikibazo cyawe hanyuma tukagikorera kanonge ndabatumire mu bindi biganiro byacu no munsi bye bye